Nitwa Cubahiro David Martial, nsanzwe ndi umumenyereza wa Tai Chi, nkaba ndongoye n'umugwi wa Tai Chi witwa Zhongjiang Tai Chi Club. Uyu munsi rero nkuko mubibona twagiriwe ibakwe yo kuronsa abanyeshuri bakurikiranye ivyigwa vya Tai Chi, tubaronsa impapuro z'ibanze mu vyigwa vya Tai Chi. Yego. Impapuro z'ibanze turabona harimwo abana bato, harimwo n'abantu bakuze. Mbere yuko muza kuba mutubwira ko ivyigwa vyagenze kugira ngo uno munsi inyigisho zitangwe mu rukino rwa Tai Chi hasabwa iki, bizifashe gute? Ego, nkuko mubibona murabona harimwo abana batoyi, harimwo n'abapapa, harimwo n'abamama. No kuvuga yuko urukino rwa Tai Chi rukina abantu bo b'imyaka yose, navuga amakategori yose y'imyaka, uhereye ku myaka 4 gushika ku muntu yoba afise nk'imyaka 100 canke akuze. Hanyuma rero kubera mubona ati mbega urya mwana ko yaronse certificat n'uwukuze akaronka certificat zimwe bimeze gute, ni kubera yuko izo nyigisho bazitanguriye rimwe, baronse inyigisho zimwe, rero bivanye n'umwanya ko bakoreye rimwe, ikibazo bagikoreye rimwe bagitorera rimwe. Hanyuma rero igisabwa gushika uyu munsi nuko dusanzwe dukunda gukorera hano nyene muri Institut Confucius, hanyuma tukanakorera no muri Jardin Public. Muri iyi minsi cane cane twako dukorera ngaha muri Jardin Public, ntiturasubira gukorerayo neza, ariko ivyigwa kugira baronke izi impapuro twabitangiye muri Jardin Public, kandi gushikiye uyu no munsi nta mafaranga yo kwigisha turiko turasaba, tusaba yuko muhashika hanyuma tukabigisha nta kindi gisabwa. Twabonye mu gutanga amasertificat harimwo abashinwa canke c'abazungu, reka ndabivuge boba bari muri bamwe mu babafata mu mugongo canke boba bimeze gute ababafata mu mugongo kugira ngo bikunde mwigishe amasertificat? Turabona akoze ku buhinga bugezweho n'amafaranga, uburyo buba buva hehe? Buba buva kuri aba bari muri Institut Confucius canke murafise abandi bafatanyabikorwa babashigikiye? Ego, murakoze cyane kuri ico kibazo. Mpere kuri aba mwabonye b'abashinwa, urya umwe ni uyoboye Institut Confucius mu Burundi, uwundi nawe ni umwarimu adukurikirana, bavuga nk'umuakadrero wacu. Rero igituma hano iki kibanza bakiduha ku buntu, aho dukorera dusanzwe dukorera Tai Chi, kandi baradushigikira mu bikorwa byose tugenda dukora. Mu minsi iheze twari dufise umunsi mpuzamakungu wa Tai Chi, naho baradufashe mu mugongo baturondera ikibanza c'aho dukorera, ibikoresho, izi mpuzu mubona twambaye nyinshi nizo bagenda baduha. Rero Institut Confucius iradufasha mu mugongo cane, uretse ivy'uburyo nk'aya masertificat n'ibiki, hakenewe ikintu gikenera amafaranga, abanywanyi bacu turagerageza ibintu vyo guterateranya hanyuma tukiyungunganya. Nta mufatanyabikorwa araza ngo adushiremwo ibintu vy'uburyo cane, ariko dukoresha inguvu zacu n'ubushake bwacu. Ariko Institut Confucius iradushigikira kuko umuntu amaze kuguha ahantu ukorera atakwishuje, kandi harimo n'inyigisho batanga za Tai Chi. Nka twebwe nk'abarimu ba Tai Chi baraduha amaformation, rimwe na rimwe ugasanga bararungitse na bamwe kwiga. Hari umwe mwabonye mu mwaka uheze yarashoboye gushika mu Bushinwa kugira formation mu vyerekeye Tai Chi, rero baradufata mu mugongo cane. Tai Chi ni imwe mu masiporo ari mu gihugu cyacu Burundi. Turabona muri bushikiranganji mu vy'ubujeje harimwo ibintu n'imico kama, hari baho gushikira amasiporo atandukanye, ndavuga federation zitandukanye, zaba za volleyball, za football n'izindi zitandukanye. Uno munsi federation ya Tai Chi yobishigikiwe muri ministère muri ministère mu vy'ubujeje harimwo n'imico kama. Ego, icambere si federation, iracari association, ni association ya Tai Chi. Hanyuma muri ministère ya sport ntiramenyekana cane, kuko muri ministère ya intérieur niho baheruka kuduha urupapuro rwitwa agrément itwemerera association yacu. Twironse vuba nta n'ukwezi turayimarana, no kuvuga yuko ntiturashobora kugaragaza ibikorwa vyacu henshi. Ministère ya sport ntiturashobora kubimenyesha kuko ntituratangura gutunganya amahiganwa, ariko mu mpera z'uyu mwaka tuzotunganya ihiganwa, kandi noneho azoba ari ku rwego rw'igihugu. Hanyuma muri ibi biruhuko turafise programme yo kwigisha abana, kandi tuzobigishiriza hano ku buntu ukwezi kurenga. Rero inyuma y'izo nyigisho tuzotunganya amarushanwa matoyi y'abo bana bazoba bize. Rero buke buke tuzogenda turabimenyekanisha, dushike no muri ministère ya sport,
bashobore kumenya ibikorwa vyacu kandi bashigikire siporo yacu. uvuze ko association ari igitangura iki musaba basanzwe bashigikira ibintu ko turabona barahari n'ubuhe butumwa muhereza abo bafise uwo mutima wumva wo kuza kubashigikira muri association ndetse n'abo bandi bose bifuza kuza kwiga urukino rwa tennis? Ego cane cane icambere murazi yuko siporo iyo ariyo yose no kwa muganga barahanurirwa abantu bose kugira siporo kugira amagara yacu tuyabungabunge. Rero urukino rwa tai chi cane cane rufise umwihariko mu bintu ni nka médecine traditionnelle chinoise, ubuvuzi kama bw'abashinwa harimwo abantu bakora tai chi, ndibaza baraza kubibashikiriza bimwe na bimwe vy'akamaro babamariye. Rero ikintu nosaba abantu basanzwe bakunda siporo ko boshigikira urukino rwacu kugira ngo dusahirize muri kino gihugu cacu, amagara yacu abandanye kumera neza, abenegihugu tubeho dufise amagara ameze neza biciye muri tai chi. Badushigikire ishike mu gihugu cose kuko kuja kwigisha mu zindi ntara bizosaba uburyo. Ivyo vyose rero turizera yuko abantu badukurikirana abakunzi ba siporo bazodufata mu mugongo hanyuma tugashika aho dushaka gushika.